mu bihugu vya mbere bironderwa abakoresha barondera ko mu Burundi haje nationalité batanguza Burundi akurikira nka Ghana. Ibi vya Kenya, Uganda, Nigeria vyose baravyibagiye. Ubu ari ngaha bashaka abakozi amajana 5. We are giving them working visa, not visitor visa. It's a 2-year contract. You have to sign it, acknowledge it, and send it back to the company. When you send it back to the company will give you the visa from immigration. So on that visa, you'll see employment visa. So once you reach in Dubai, from the airport, there is already a company van waiting for you in the airport. You are being picked up from the airport and taken to the accommodation. Can you honestly say that workers will face mistreatment or challenges from employers in Dubai? How do you handle complaints or difficult case when they arise? Twebwe abantu duha abakozi so wari wo wese jewe abantu mpa abakozi nico gituma n'uwo ari ngaha dutegerezwa kugiranira amasezerano. Umukozi azofatwa gute, azoba ahembwa ngahe, azoba afise avantage zihe do service. Twe ntituri babandi tuvuga ngo tuguhaye visa gabiheze, turakurikirana umukozi n'ahakora yashitseyo uko bimeze byose, agize n'ikintu adatahura nawe nyene no mu kazi tukavugana n'abakoresha. Ibisabwa kugira umuntu aje Dubai n'ivyaye. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabuye kuri micro ni jo nyene juste Gael cadre for more shy ke Black Machine Black behind the camera mwita umusaza. Ndakubwira ko uno munsi twatewe iteka turi kumwe n'umuyobozi wa Holy Travel hamwe n'umuyobozi wa Job Connect. Kwa kuri ahandi bantu b'Imana tumaze iminsi tubabwira ku bantu bifuza ubuzi muri Dubai, mbega bigenda gute, mbega bano bantu babiri batanguye gukorana gute. Sinzi you compare to the left and to the right, iburyo canke ubamfu. Ndakuramusa bwana Richard. Ndakuramukije cyane juste Gael. Nizera kumeze neza. Meze neza cyane, ndaramutsa n'abariko badukurikirana aho baherereye hariho hose. Hi. Hello. Can you introduce yourself? My name is Bamu Patience. I'm from Cameroon. I live in United Arab Emirates. Yeah. I'm a recruiter by profession. I'm here in Burundi to meet my partner in Holy Travel and Job Connect. Yeah, to meet your partner. Yes. When did you start working with Holy Travel, and how did you that partnership come about? Okay, thank you for the question. In the beginning, Burundian was not accepted in UAE because of language barrier. Yeah. And Holy Travel was the first company to initiate to prove that Burundians are good people despite the language barrier. And when we tried getting contracts for Burundian, it went so well that so far Burundians are the best Africans in UAE. Wow. And I've been working with Holy Traveling for 1.5 years now, because it is not so far that they have been approving the working visa for the Burundian. Vyari bigoye ga Richard? Ya, ntivyari vyoroshe. Naragerageje kubakonvenka yuko n'abarundi ari abakozi. Nkuko nabivuze ntivyaba vyoroshe, baba bavuga ati abarundi ni pays francophone hariya, mugabo je nkavuga nimba ibindi bihugu babishobora bagakora hariya bakemerwa gute twebwe kandi turiyo kandi tukabona ubwo rurimo umuntu ararushobora bigakunda. Rero naragerageje ndabaha abakozi abo dukoranye igihe kitari gito kandi barapreciate cyane abakozi twabahaye. Nukuvuga nkuko haje kubivuga umva aravuze yuko aheze nk'umwaka n'igice dukorana. Ego. Kandi yuko batabemera, ariko abo twabahaye bamaze kubona uko bameze babonye yuko ubu
mu bihugu vya mbere bironderwa abakoresha barondera ko mu Burundi haje nationalite batanguza Burundi akurikira nka Ghana ibi vya Kenya Uganda Nigeria byose baravyibagiye ukuvuga abakozi bakeneye n'abarundi abarundi nukuvuga nico gituma mvuga nti ni réussite ivyo natanguye byatumye mva hanze nkaza ngaha donc ni ibyishimo nk'ubu ari ngaha mumubajije bashaka abakozi 500 bashaka abakozi 500 bakora muri warehouse ya electronic shop ikeneye abantu bakora mu mahangare baorganiza ajya amakarito bapanga ibintu bakeneye abakozi 500 urumva bisigura yuko n'abamutwara ubu ni nka HR nka resources zimene wabo nabo bazoza barabe ku rurimi naho baba bafise teste ntoyi y'icongereza nico gituma mpamagarira abantu benshi ku kwiga icongereza bazoza baba teste ni ukuvuga ngo ni réussite ivyo twihaye vyo gupromotinga vyo gutanga promotion kuri main d'œuvre du Burundi kuri main d'œuvre y'u Burundi ko hanze nabo nyene bashoboye biriko biragenda neza dimo. Out of our country in the region, why did you decide to focus on Burundi or specifically seek out Burundian profiles? Thank you once more for asking me that question. So far, so good. There is what they call the comparison of nationality in UAE that due to character-wise, hard-working-wise, there is what they have done, a total assessment, and we came to realize that the Burundians are very obedient, they are very focused, wow. They are very hardworking, they never stay away from work. For more than 500 Burundians I have in UAE now, I have brought through the holy travel. I have no case of job denial. I have no case of staying home. And for this assessment, there's a high demand for the Burundian, which I can prove through the demand letters I have from different companies, not just one company. Vyukuri Risha abarundi baza hariya ntibarabateza ubutungane barakora cyane nk'uko bitegerezwa n'ubuhe buhinga mukoresha kugira ngo bave ngaha bazi cabajanye ku buryo n'aba partenaire banyu n'ubagishima uko abarundi bakora. Bo icambere na mbere coco nuko aho turungika abantu aho je ndungika abantu ndazi ico baba bakeneye ndazi ivyo baba bansaba iyo bariko baransaba abakozi ni ukuvuga ngo imbere yuko bagenda ndabaha briefing imbere yuko bagenda ndabaha briefing ndababwira nti ahantu ugiye hameze uko nuko ikikujanye ni ikimenya yuko ico ukeneye ari amafaranga ugomba gukora hanze ni ahantu ugenda ufise vision yo gukora uronka amafaranga ikintu Murundi bapfa n'umuntu w'umukoresha ni kimwe conyene iyo atamuhemvye muga ari umuntu amuhemba agenda azi yuko neza cyane we wategerezwa ko gukora gutanga inguvu ziwe ubumenyi bwiwe ivyo bamwigishije akabimenya muga bakaronka amafaranga umushahara uko biba vyagenze. Rero nibaza yuko ari kubera iyo briefing tubaha kubabwira ikibajanye ko batagiye kwicarayo hariya ko atari wabo ko ari gukora baronka amafaranga hama bagaruke guteza imbere iwabo nabi wabo n'igihugu cabo kubwivyo ariko nibaza yuko na imuco w'iwacu donc la culture d'office awakaca niwo wa mbere awakaca none no kuvuga ngo je umuntu ndamubwira nti genda uzogume uri umurundi umuco w'iwanyu ntuzohinduke ngo nuko ugeze mu mahanga umenye yuko uri umurundi kandi muhira ari mu Burundi. Kora urondera amafaranga mugabo uzi yuko muhira ni muhira utegezwa kuza kuyakoresha ngaha utegezwa kuza kuinvestinga ngaha. Rero abantu bagenda bazi yuko bagiye kurondera amafaranga kandi keke swa ico bakora cose bategezwa kugikora ngo baronka ayo mafaranga.
So, ntawe ugenda agiye gufyina yaciye iwacu turamubwira naho uba wari wavukiye ngaha i Bujumbura canke ibintu byose byari bihari nakubwira ati iyi niyo saha yawe yuko atawundi muntu ari nyuma yawe canke imbere yawe ari wewe wenyene utegereza kubaho kurondera ubuzima wowe nawe uba umuntu atadepanda ku bandi bantu kuva nibaza ko ari ico gituma bituma bakunda donc abantu tuba twabahaye. Patience. Yes, please. 500 employees are too many. Are you sure that we'll be able to get jobs for all of them? Fortunately for you, we are giving them working visa, not visitor visa. Yeah. Working visa means that the company, before you get the working visa, there is what they call the contract letter that the company has already given to you. They call it the MOL from the Ministry of Labor from Dubai to prove that they have accepted you to come and work in that company. Okay, so when you have received your MOL, which is from the Ministry of Labor, it means that the company you have met the company requirements. So anybody with that contract is a 2-year contract. You have to sign it, acknowledge it, and send it back to the company. When you send it back to the company will give you the visa from immigration. So on that visa, you'll see employment visa. So once you reach in Dubai, from the airport, there is already a company van waiting for you in the airport. You are being picked up from the airport and taken to the accommodation. In Dubai, we have what they call the share accommodation. You take it to the accommodation. Why in accommodation? We'll start from one process. The first process is to go through the medicals. Yeah. After the medicals, you go for the fingerprint. After the fingerprint, they go for the stamping, which is the resident permit. After the stamping, you have what they call the national ID card. After that, there is what they call the national ID card of that country, which is with you. So on your passport, there is what they stamp, they call the resident permit, that you are allowed to work and stay in UAE for 2 good years. On that contract, there will also be the salary indicated. So that contract will come first here in Burundi. You read through the contract, see your salary and everything, and then you sign. Yeah. Can you tell us more about your current contract or collaboration with Holy Travel in Burundi? What does that partnership look like in practice? Okay, thank you. The current contract we have now, we need able Burundians to work in an electronic shop, work in an electronic warehouse. The company name is Tromax. Tromax is one of the biggest electronic shops in UAE who needs people they supply all over the world, which need a lot of helpers that they can do packaging, offloading, assign, giving packaging for delivering, all sort of work in the warehouse. But we need some people who can speak 10% of English, because there will be what we call identification of items. If you are working in the warehouse, you must be able to identify a product. When the message comes in through your phone, you'll be able to read and identify what is required. And with this, you grow. There's a whole lot of growth. You can live from a warehouse helper, from a warehouse a supervisor, to a team leader, to a warehouse manager, and this is a professional job in Dubai. So we need this type of people to come and work in Tromax. This is the main and the biggest contract we have of now, and that is why Holy Traveling decided they will come to the radio so that we can broadcast, or to the TV to broadcast, so that everybody in Burundi willing to go and better his or her own life
should come to Holy Traveling, and you will never regret traveling through that company. Wow. If someone falls sick or faces unexpected issues after arrival, what kind of support does your agents provide on the ground? Okay. When we come to UAE at large, which is commonly called Dubai, UAE has one of the best medical facilities. All companies in UAE have they are being registered on the insurance company that once you are working or either in the site, on the warehouse, restaurant, as a security guard, you have what they call the health insurance card with you. There are certain diseases that they doesn't permit, and they would not treat you while you are in UAE. If you are in UAE, you have HIV, you have hepatitis, you have tuberculosis. You will send back home. You will not be deported. You are required to go back home, treat yourself, for HIV, there's no return. For hepatitis and tuberculosis, you have the right to come back to your home country, do the treatment, and when you are positive, you are negative, you can travel back to UAE. But for HIV, no. It's like a deadly disease for them. It doesn't permit people with HIV. Richard, usanzwe Patience usanzwe arongoye Jobs ajejwe resources zimene muri Jobs Connect aratubwiye iyo umuntu ashikiwe n'ibibazo canke nawe akagira ingwara canke ibindi bishobora kumushikira, ingwara zishobora gutuma atasubira muri Dubai n'izindi yogaruka yakize. Bega hari abantu benshi bakora muri ibyo bihugu n'ubu bacidodomba ko bafatwa nabi, bafatwa nk'abacangero, abacakara, aba exclave. Mbega mwebwe muri Holy Travel iyo mukoranye na Jobs Connect ivyo muramaze kuvyumva, mukora iki kugira ngo abo murongo isariya ntibashikire? Bo twebwe icambere na mbere ivyo birimo vyatumye nza kugira iyi agence. Iyo twebwe abantu duha abakozi so wari we wese, nico namana mbwira n'abantu ushobora kubona ngo biratevye, mugabo hariho abanyarutsa. Dubai iri kwirahurumbirwa n'abantu bose, wari wese arashaka gutwara umuntu aragiye hari mugabo ugomba kumenya ugiye hehe, ugiye muri company zo gufata gute. Jewe abantu mpa abakozi, nico gituma n'uwo ari ngaha tutegeza kugiranira amasezerano. Umukozi azofatwa gute, azoba ahembwa ngahe, azoba afise avantage zihe do service, kuburyo naho hogira umukozi ambwira ati iki sico, kuko abo ndungise nituba tubataye twe ntituri babandi tuvuga ngo tuguhaye visa gabiheze. Turakurikirana umukozi naho akora, yashitseyo uko bimeze byose, hagize n'ikintu adatahura nawe nyene no mu kazi tukavugana n'abakoresha. Ndakubwiye ko baba bafite assurance maladie canke ivyo. Nk'ubu par exemple ndafise umuntu ari testé positive hepatite B, mugana namubwira ati ntushobora kuvoyage, kubera je ndababwira ati imbere yuko buyangaja muri ibi ari izo ngwara zitatu: hepatite, tuberculose na VIH. Izo uzifise ntushobora kuja hari wageze kuja kwipimisha visa yiwe izi igarutse. Namubwira ati wewe nibikunda witrete hama uzovoyaja uzi yuko ukomeye. Rero izo ngwara zitatu zibonetsemwo aho umuntu ntashobora kujayo, kuko naho ugiye agiye umuntu bakamutora hariya baca banyuburija kugura itike jewe ya retour, kubera niyo masezerano tuba dufitanye. Umuntu baca bamugarukana ngaha. Mugabo urumva ni yariyo kujya dukomunika je abantu duha abakozi bategeza kuba bakurikiranwa neza, bakurikiranwa nande na company iyiwacu. Je ndafise abantu dukorana bari hariya n'aba n'aba partenaire babo muri resources zimene b'ama company yabo, tuba tuvugana. No kuvuga ngo umukozi wese agize ikibazo ntegeza ku intervena canke company yanje ke intervena, kuko si je nuko niko biba bimeze. Nico gituma umunsi tuko turabereka abo turiko turakorana, abo dukeneye. Ejo tuzobereka n'abandi, hari abandi bazoza. Donc
ntagiye gusinyira kontra hariya y'abantu baba bakeneye nabo baraza ngaha niko biba bimeze. Let's be real. Can you honestly say that workers will face mistreatment or challenges from employers in Dubai? How do you handle complaints or difficult case when they arise? Okay, there is always an employee and employer issues. Sometimes it rises. When it rises, we the contractors, we the recruiter, we have a permanent, because we have a license in Dubai that permits us to do recruitment in all over Africa. When we have this contract with the company, we know that in case of any misunderstanding between the employer and the employee, we will interfere and we come in between them. When the situation is from the company and we ask the company to solve the issue and the company are not able to solve the issue, we will take it to the Minister of Labor. There's what they call labor in UAE that solves the issue of all laborers despite your nationality. They follow just the truth. If your salary was meant 1,000 dirhams and the company have been paying you 800 dirhams, you have the right to open what they call case. And they will invite you and the company to court. It's like a semi-court. You pay nothing to them, and they will go through your contract you have with the company, and what the company has been taking away from you, they will charge the company to pay you back, and the company will also pay a fine to the government. Yeah. How do you ensure that workers are matched with the right job, or that fit their skills or expectations? So far, so good. I don't think there is any complaint from Holy Travel to me that any candidate has said anything. Or do we have any complaint? No, it's not there. They appreciate it. They appreciate us rather. Yeah. Mubikora gute kugira ngo mushobore kumenya ati uyu mukozi dutanze ni wakwiye iki kibanza cyane akwiye aka kazi, mufatira kukiga gahisha? Okay, imbere yuko kuko yakubaho hajya avuga ati naho bitaraba biba bihagaze wanya hanini. No kuvuga ngo twebwe abantu iyo habonetse offre y'akazi baraziduha, bakaduha yabuyu cyangwa abandi dukorana, bakatubwira ati amakondisiyo n'aya hari biba bisaba icongereza nk'ibi nakubwiye, hari biba bidasaba icongereza. Donc tuba dufite nka plus de 10 opportunités ziba zihari. Izo zose baba baduhaye ama requirement, ibisabwa ibikenewe. Umuntu rero aje kuri biro iwacu atwituye, turamwereka ibihari, ati ibisabwa ni ibi, amafaranga bitwara ni ibi. Rero umuntu bivanye na capacité yiwe, que ça soit financière ou intellectuelle, wenyine arabudesida ati aha we woja muri iki. Ni ukuvuga umuntu nimba batubwiye ngo ni umuprofessionnel azi ibi n'ibi, ubu ukaba witwa umuyede, ntushobora kujaho. Umuntu tumushyira mu kintu bivanye na profile yiwe yatubwiye ibyo ashoboye. Ni ukuvuga hari nabo bisaba ko dukoresha ibibazo, hari nabo bisaba ko dukoresha amateste, tukamubwira ati ibi urabizi. Hari n'abakora video z'icongereza tukabanza kuzirungika kugira babone ko ashobora kwiexprima en anglais. Urumva akazi k'iwacu nako nyene ko kugira ngo umuntu abe afitting akwije ibisabwa baba baduhaye abakoresha kuri poste kanaka. Ibisabwa kugira umuntu aje Dubai ni vyahe? Ubwa mbere na mbere ni passport. Ibindi navyo ni uburyo, permis de travail, visa de travail, n'itike y'indege. Biba bigurwa amahera kandi biratandukanye bivanye n'akazi umuntu aba agiye gukora. Ivyo rero iyo umuntu aje kuri biro zacu yaba Bujumbura, Gitega canke mu Rumonge, turamwereka ati ibisabwa ni ibi ku kazi aka canke kariya, kuko dufise ama offre arenga 10 aba hari.
wenyine agahitamwo sero na profile yiwe. ama agence mufise ari hehe wobwira abantu bari mu ntara zitandukanye cyangwa ngaho Bujumbura Aho Bujumbura abantu bakeneye kutwitura dukorera muri Hotel de Ville muri building ishasha ya mairie iyi ni hasi rez de chaussée bureau numero 12 Igitega dukorera aho bita muri etage kwa Kocha ni iruhande ya Canal Plus imbere yo ku Ngoma bar mu Rumonge dukorera imbere ya stade aho bita Kikwetu kuri station kuri etage bita kwa Leonidas Nyama hahora INSS umuntu ahashitse acabona pancarte za Holy Travel haboneka neza ni naho tumaze gushira amabiro pour le moment nitwagira aho twongera ko turifuza nka Muyinga canke Ngozi kuko dushira amabiro ahantu tubona haza abakiriya benshi baba batwitura kuri siege kugira tubafunyirize urugendo. Nimero ka telefone cyangwa kindi gisabwa? Nimero ya telefone bashobora kudutora ko nk'ubi basigurira ibintu ivyo ari byose ni 67 880 250 ya limitere iyo umuntu yanditse ko arishurwa umwanya wari wo wose. Ndabashimire cyane. Mwakoze cyane. Best patience. Thanks a lot for the interview. Thank you so much. Thank you for hosting me. Yeah. It is a great privilege for me. It's a pleasure to hosting you this interview with you. Thank you so much. You are welcome. Thank you, Mr. Tomorrow Richard. maybe or after tomorrow I will bring you for other more the partner or the colleagues of them who will be coming in Burundi here for this recruitment. Maybe we shall share more discussion and we explain more about this recruitment which is going on for Burundi and to Dubai or to UAE. Don't worry, we are here for that. Yeah. Thank you very much. Nuko ukaba wifuza kuja hanze ngugende kurondera icoza giteza imbere Uburundi n'abarundi kuko mvuze Uburundi n'abarundi harimo wewe harimo umuryango wawe harimo n'iki gihugu cacu umutima wa Afrika ndabira ko Holy Travel yaje ku bwanyu kuri micro ya jewe nyene Juste Gael shimire cyane abantu batumire Holy Travel ndabashimire shimira muri Connect Jobs ni teka ridasanzwe ndabwira ati bye bye la vista ni haramba kazi ni haramba ubuzi ni haramba Burundi bye bye la vista uraushiro mushiro hushira none